Abakunzi ba Igozen TV ndagarutse ku yindi mpwemu ku yindi ncuro kandi ndabaramutsa aho muri hose. Yes nuko bakunzi ba Igozen TV reka ngaruke kandi ku yindi ncuro ndabaramutsa ndabakunda cyane reka ndabwire ko ndabakunda cyane twaramaranye ikiringo cy'umwaka unarenga umwaka wa 2023 twawumaranye noneho mu byishimo ntangere noneho muranyereka urukundo mudukunda kuri Igozen TV televiziyo yanyu inakorera mu gisagara ca Gitega igisagara ndetse ari na capitale politique mu Burundi cyanye mu gihugu cy'u Burundi dufise capitale zibiri dufise capitale économique tukagira na capitale politique capitale politique ni Igitega intara iri hagati mu gifaransa avuga ati ni au centre du pays ariko capitale économique capitale y'ubutunzi ni igisagara ca Bujumbura aho tuba tugeze muri capitale économique. Reka noneho abantu twamaranye umwaka 2023 ndabakunda cyane mwanampaye nako narimvuza amakosa mwanampaye n'izina ry'umusatirizi murarimpa ntabatijwe ariko umumbatiza kubijanye n'akazi mba ndiko ndakora mu kiringo cy'umwaka unarenga muramwe ati neri nkuru nziza canke Enipro ubundi nitwa neri nkuru nziza neri ubundi kubijanye n'akazi jewe ku bwanje nita Enipro ni neri promoter neri promoter Enipro neri promoter ariko muravuga ati abantu ariko banyandikira ama message mwihanganire kanshire telefone muri vibrere kugira ngo tubandanye n'ikiyago hariya anyara abantu babaduke bati cyashanye yeje mu dekorere ikiganiro kijanye nibi ndashize muri vibrere muravuga ati umusatirizi reka tukwite umusatirizi va muri neri promoter canke Enipro itwa umusatirizi iryo zina ndaryemera kubera kumbure mwabona ibikorwa ngene salama bro meze fresh yanda ejo bro ejo tubonane kugira ndavuga ati reka nite umusatirizi reka nako ndihenda apana ngo reka nitwa umusatirizi nkuko muri nyisi neri promoter canke Enipro reka ndarishire apa nitwa neri promoter canke Enipro aka umusatirizi ndaryemera ndababwira ati 2024 canke 2024 ho ngiye kubazanira canke ngiye kubakorera ibikora inka twarakoze ibiganiro bitari bike reka ngaruke kumbure mu ncamake ibiganiro byaranze uwo mwaka wa 2023 bega twabakoreye ibiganiro nyabaki nyimba ari abantu kumbure twasangiye ikiyago canke abantu twateramanye narigeze gushira kuri stati yanje ati ndasavye munyandikire inbox mumbwira ati mbega uwo mwaka 2024 ni vya ibiganiro byabaryoheye gusumba ibindi ama message yabaye menshi cyane siniriwe ndakuvuga wubaho aho uri hose nawe wubahwe muhara twandike bati ikiganiro kiniki wunda kiniki kumbure turabura ikiganiro turabona liste y'ibiganiro bishika ku 30 na byaranarenze bije byarashitse na 40 ingenda ahantu nagenda vyandika byashitse ibiganiro 48 aho inbox nagenda bona imbere yo gushira ijya stati yanje kuri my WhatsApp yanje ndashira kuri stati tubwire ibiganiro byagiye birabaryohera mu kiringo cy'umwaka urenga agatiro kataramfata nagiye ntarasinzira nasanzeho ibiganiro birenga 40 bagiye barakunda hari anyesinze ati eske ntarasinzira umusatirizo tarasinzira izindi tetero y'ibiganiro banditse abadukunda mbega zabahezinga ariko reka mfatire yagufi ibiganiro bishika ku 40 na antarasinzira ntafatwa n'agatiro bagiye baranyandikira ati kabisa umusatirizi gushika kuri no munsi w'igenekerezo rya kangahe igenekerezo ry'umunani
umunsi wa mbere ukwezi kwa mbere, ni ukuvuga itariki 8 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024 nizo komantere kumbure canke abantu bagiye baranyandikira inbox ngiye kubasomera ibiganiro bagiye barakunda. Abanyandikiye kumbure ntarasinzira, ariko ubu ni umwanya 2024 niwo mwanya kumbure ngiye gusoma abantu bagiye barandika ati Musatirizi ibi nivyo biganiro twagiye turakunda gusumba ibindi, ariko abavyanditse kumbure ntafatwa, abanditse abanyandikiye canke inbox nafatwa na gatiro envers sorry munisame sana mumbabarire cyane, reka mvuge kumbure aba banyandikiye ntarafatwa na gatiro ariko ni benshi cyane banyandikiye, reka ngaruke naba anye ntarafatwa na gatiro sivyo. Igozen TV ni televiziyo yanyu. Reka ngaruke aba bagiye baranyandikiye ati no kuri twarakunze ikiganiro wakoranye na Darlene canke Dashu, ikiganiro uvuga ati Dashu canke Darlene twarakunze ukuntu wasariye D1. Iki ni kiganiro cyagarutse kenshi, cyagarutse ku bwinshi cyane, ati twarakunze ukuntu Darlene yasariye D1. Darlene, reka ndakubwira ati wewe uri mu bantu bagiye kugaruka kumbure mbaza ati eske byukuri warasariye D1 kujya babinyandikiye babimbatse. Ikindi kiganiro cyagarutse bwa mbere, ikindi kiganiro cyagarutse kandi ni kiganiro kumbure nakoze mvuga ku mateka y'igisagara ca Gitega. Aho nakubwira ati ni kiganiro cyagarutse kuri Kava Nziza, aho amakamyo yaratonze imirongo, ari naco kiganiro kumbure gifise ama views menshi cyane kuri YouTube channel yacu. Ikiganiro muzosanga ko amakamyo sinzi ngo yaratondeka canke yarazaniye iki mu gisagara ca Gitega, ariko n'amakamyo ari menshi cyane, amakamyo ava hanze, agenda hanze ajabuka Burundi, akaja za Rwanda, za Tanzania, akajabuka igihugu aja mu kindi. Uravuga ati Musatirizi, reka nje ku bantu bari mu mugabane w'i Burayi, ti Musatirizi wadukumbuje igisagara ca Gitega ndetse n'Uburundi buri rusangi, turabona ko Uburundi buteye imbere ku yindi ncuro. Noneho ndavuga ati reka nk'Umusatirizi mvuga ati ibi abari ivy'iwanje kugira ngo ndabashikane aha canke hariya kugira ngo ndabereke ubwiza noneho bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hari abanditsi ati twarakunze ikiganiro wakoranye na Neri Grace. Uravuga ati Neri, twarakunze ikiganiro wakoranye na Neri Grace, aho ari ikiganiro kumbure wakoze ikiganiro kiri interested, ikiganiro gitwengeje cyane. Abanyitaha isutwa, je sindi isutwa ariko ndi mboneza. Imboneza nta soni zigira, imboneza kumbure tuba turi abantu batagira amasoni. Bavuga ati mu rurimi rw'ikirundi bavuga ati uja gukura imvunje umutama arayimwereka. Sogokuru ndayigukuye ngaha mwino rikuru canke mwino ry'agahererezi, itonde gato canke mpore gato, hariho iyindi sigaje kuri irino. Mujyani tuba turi isutwa, kandi uja guhisha ubwari nyina ngo ntiyarama. Nyima ndabivuze nabi mumbabarire. Ico ni kindi kiganiro twakoranye na Neri Grace, cyagarutse kandi ku yindi ncuro kuri Igozen TV. Ibiganiro kumbure aho nakubwiye ati aha ngarutse kugira ngo tuganire na stati nashize kuri WhatsApp yanje, mvuga ati ndakeneye ibiganiro byaranze uku kwezi. Nako apana ngo kwezi umwaka wa 2023. Ikindi kiganiro nakonze vuga ati umwigeme yitwa Asiya yahindutse imbwa. Nimba mu gihe uza kumva mvuze ibi biganiro byose uzunyandikire muri commentaire, ndaguhe canke ndakubwire titre canke title
y'ibi biganiro canke mu kiganiro mwibi nagenda avuga byagiye biragaruka muri inbox canke muri commentaire ya stati yanje ndagenda ishira kuri WhatsApp ndakubwire titre nimwa bibura kuri YouTube channel ya Igozen TV ndakubwire title canke titre y'ibi biganiro. Ikiganiro rero cy'umwigeme yitwa Asiya yahindutse imbwa ni kandi kiganiro cavugishije abantu benshi batari bake mu gisagara ca Gitega ndetse no hakujya igisagara ca Gitega. Iki kiganiro rero cyaravugishije abantu benshi cyane aho uwo mwigeme yitwa Asiya yababaje abantu benshi isinzi. Abanyagitega n'abantu bari mu migabane itandukanye ya Burayi canke ya Amerika canke ya Oceania barababaye cyane. Bavuga ati kuki Asiya yahindutse imbwa. Kugira ngo umenye byinshi rero singe ko bivuga ko aha ndiko ngenda navuga ku biganiro vyagiye biragaruka noneho ibiganiro vyaranze uwo mwaka wa 2023 ibiganiro vyaryoheye abantu benshi isinzi. Noneho turagaruka kandi ku biganiro vyagiye biraryohera abantu batari bake. Hari kiganiro kumbure twakoranye nande ikiganiro twakoranye na CEO Egid NDI canke Ndikumana Egid. Mama bumva mvuga ati Egid NDI ati NDI ico kintu ni giki, ariko iyo mvuze ati Egid murumva icarico. NDI murumva ko ari N ni N ne muri migwi Kirundi, D ni D, I ni ja I. Egid ndi ambaba ndabivuze mu Kirundi Egid ndi ijya rero isigura Ndikumana Egid CEO bosi wanje. Hari anyangira ngo kukwezi ntuzompemba kubona mvuze NDI mu majambo yose, ariko ni Egid Ndikumana. Ikiganiro twakoranye nawe ni kiganiro cyaryoheye abantu benshi, naco ni n'ikiganiro kumbure cyasanasanye ingo z'abatari bake. Abantu benshi kumburi bari mu mishwano n'abagore babo canke n'abagabo babo, ni kiganiro cyubatse ingo zitandukanye. Iki kandi ni kiganiro cyubatse abatari bake, aho inbox nagenda garuka ati narakunze ikiganiro wakoranye na Egid NDI canke Egid Ndikumana. Ikiganiro caje kuri title ya kiganiro mbengo yitwa gute. Abantu benshi bafasha ati gusa nkuko nagarutse mvuga ati ni kiganiro nkoranye na CEO wa Igozen TV Egid NDI, ariko inbox abatazi title ico kiganiro munyandikire muri commentaire iki kiganiro ndabaha titre iki kiganiro. Ego ibi navyemeye kugira ngo ndabaganirize canke tuganire kumbure mu biganiro vyagiye biraranga uyu mwaka turangije wa 2023. Ibiganiro vyagiye birabaryohera cyane. Umusatirizi ndahari kugira ngo tuze turaganira. Nimba hari idea canke ide mushaka ko twokora nako muri uyu mwaka wa 2023 nako muri uyu mwaka wa 2024 ndahari kugira ngo tuganire. Umwaka tuwusojeje canke tuwurangije ngaruke ndababaza ati mbega ni cyahe kiganiro ni vyahe biganiro canke byabaryoheye gusumvya ibindi muri uyu mwaka turangije wa 2024. No reka ngaruke kandi kuri iki kiganiro cyagarutse kandi dukoranye n'uyu mumama umuvyeyi yagarutse avuga ati ndanka umukobwa yisiga tujya tuntu two kumunwa. Tujya tuntu dutukuza umunwa ndatwanga. Kandi nanka umwigeme cyangwa umukobwa yambara impuzu zibonekesha umubiri cyangwa zimubonekesha ukwari cyangwa kugaragara. Iki ni kiganiro cyagaragaye imbere y'uko limitere yatanga ama message cyangwa ama mega bivanye n'ukuntu wagitivye, ibivanye n'ukuntu we wabisavye ukoresheje umuhora wa limitere. Ubu n'umumama akina amasinema muri Talent Films. Umumama yaduhaye ikiganiro ndetse kinaryoshye cyane ndetse kinigisha cyane, aho yavuze ati nukuri ndakunda umwigeme yambara akikwiza, ati nanje mfise umwigeme ariko imbere yo kumugurira impuzu ndaraba izo mpuzu acagura izaritso. Hari anye muvyeyi wubahwe kandi abipfuza kubona ukuntu uyu mwigeme
apana ngo umwigeme umumama yahanuye abayabaga abigeme babayabaga abigeme badakoresha Facebook nako bakoresha Fibi. Burya anye ngira ngo Fibi siyo Facebook, kubera uzabumva ngo ntiza telefone nje kuri Fibi. Ni bake cyane wumva basaba ati ntiza telefone nje kuri Facebook, bavuga ati ntiza telefone nje kuri Fibi. Ico ni kiganiro kumbure nakoranye umumama ndetse ari no mu kinyoma cinema muri Talent Films. Umumama yakoze ikiganiro anavuga ati jewe nanje ndi umumama w'umutwakazi, ndemera ubwoko ndimwo ariko ndemera ico ndi, ariko ndanka abigeme bambara impuzu zibabana, abigeme bambara impuzu zibagaragaza ibisusu canke zibagaragaza uko bangana canke uko bagaragara. Ndanka abigeme kumburi bisiga tujya tuntu ngira abatwita ngo turabero uturuja levre nako uturuja levre nyimba ndayivuze nabi mu mabari natwo nisiga. Iki kiri mu bindi biganiro kumbure byaryoheye abantu batari bake cyane. Reka ngaruke kandi kuri iki kiganiro canke ku biganiro bitari bike byatumye bivugisha abaririmbyi bo mu gisagara ca Gitega, aho umwe mu baririmbyi aribo AZ Zizo Baby Mushimire yavuze ati jewe nta muririmbyi ari Gitega asumvya kuririmba. Ibi ni biganiro bitari bike kumbure aho abaririmbyi batari bake bagiye baragaruka ko bakomanta kumbure mu kiganiro twakoranye na AZ Zizo Baby Mushimire avuga ati jewe nta muririmbyi nomwe asumvya kuririmba, haba Fizo canke Sabi baraza dukore concert hama turabe ninde ashobora kuzuza stade. Sisi Hit Promoter twarakoranye ikiganiro avuga ati esko umwana ashobora guhanganga B-Face, ngira ngo yobafata bya bintu leta itemera. Abaririmbyi batari bake turakorana ikiganiro bavuga ati iby'ukuri ninde ashobora guhanganga Double J, ninde ashobora guhanganga Big Fizzo, ninde ashobora guhanganga Sabi n'abandi baririmbyi batandukanye, avuga ko adabasumbya kuririmba. Iki ni kindi kiganiro twagarutse ko canke bamwe batari bake banyandikiye ati ibi biganiro byagarutse kuri umuririmbyi w'Igitega yitwa AZ Zizo Baby Mushimire, twarashimye ukuntu yiyemera icari canke yemera ni gute azi kuririmba canke ubuhinga afise, adaravye ati Big Fizzo n'umustar canke nande n'umustar akiyemera icari. Iki ni kindi kiganiro canke ibindi biganiro byagarutse kuri umuririmbyi kumbure byagarutse canke cyagarutse kumbure bavuga aya canke hariya kubijanye n'umuririmbyi akomeye, umuririmbyi kabisa atitinya canke yemera icari wo mu gisagara ca Gitega ariwe AZ Baby Zizo Baby Mushimire. No ari kindi kiganiro kumbure cyagarutse ku yindi ncuro, ikiganiro cyana banatwandikiye cyane bavuga ati musatirizi kabisa, you are so amazing, twarakunze ukuntu wadukoreye playlist nakongira ngo playlist kumbure urutonde rw'ibihugu 10 biri mu mugabane wa Afrika birimo indaya gusomvya ibindi bihugu. Hari anye barabati musatirizi kabisa, warabikoze neza, uvuga buri gihugu kumbure n'igituma abakobwa bo muri ico gihugu babindaya. Twaravuze kuva ku rutonde rw'10 gushika ku rutonde rw'igihugu ca mbere kirimwo abakobwa bindaya gusumvya ibindi bihugu muri Afrika, aho iki kandi ari kiganiro cagarutse kandi inbox banyandikira ati musatirizi turakeneye noneho mu mugabane w'isi yose, mbega ni cyahe igihugu ca mbere kiza mu bihugu vya mbere bifise abakobwa bindaya gusumvya ibindi bihugu. Tutibagiye kandi ko hariho ikiganiro cy'umwigeme, umwigeme ameze neza cyane, umwigeme asa neza cyane, dukorana kuri Igozen TV, ikiganiro akoranye na Maswing Comedians, ikiganiro bakoranye n'abakomedie bo mu gisagara ca Gitega, aho hariya Diana respect you. Kiganiro uje cyari kiryoshe, bagiye abapeti bambara style za kera
style twataye, style twahevye urabazana kuri Igozen TV kumbure ubabaza igituma bo bagumanye zirya style. Kandi n'ikiganiro kumbure kijya kandi n'ikiganiro kumbure cagarukanye vibe, ikiganiro kumbure cagarutse muri commentaire, ikiganiro cavuzwe cyane uvuga ati ujya mwigeme turamukeneye kandi noneho nkanababwira ko ikindi kiganiro banakoranye na Short Nemba, umuririmbyi umwanditsi w'akaririmbo ka Koreta, umwanditsi w'akaririmbo icupa rimwe nkajya anya nguborewe ushaka icupa rya mbere rishaka kwiyongera irindi, irigira kabiri ngo wifuza iki, sinzi ko rigira kabiri cyangwa rigira gatatu rituma wifuza umugore. Kijya kandi n'ikiganiro wakoranye na Short Nemba, ikiganiro cyagarutse kandi mu biganiro twakoze, ikiganiro cyaranze umwaka wa 2023, ikiganiro Diana kuva kuri Igozen TV, umumenyesha makuru kazi reka jire ku kazi yakoranye na Short Nemba, ikiganiro kumbure cyagarutse kandi mu biganiro byasabwe ko Diana yokora ibindi biganiro kuko ngo umumenyesha makuru abikora kandi umumenyesha makuru arangwa no gutwenga cyane iyo ari on the mic kumbure za Igozen TV. Noneho ikiganiro kandi ikiganiro cyavuze cyane, ikiganiro cya Sierra. Hajya Sierra ngo n'umwigeme yahindutse imbwa, umwigeme yari mwiza cyane, umwigeme w'akaranga, umwigeme yari mwiza cyane yakundanye n'umutipe maze biza kurangira umwigeme yitwa Sierra ahindutse imbwa. Aho ico kiganiro cyaryoheye abantu batari bake ndetse commentaire zitandukanye zagiye zirandikwa kuri Igozen TV bavuga ati turashaka uwo mwigeme yahindutse imbwa. Uwo mwigeme kumbure mwakoranye ikiganiro kuri YouTube channel ya Igozen TV. Iki kandi n'ikiganiro cyagarutse cyane ku bwishi gisabwa n'abatari bake ati turakeneye ikindi kiganiro mukoranye n'ujya mwigeme Sierra. Very soon nkuko mabidusabye turagaruka kandi na Sierra mu kiganiro twakoranye, ikiganiro ndetse cyavugishije abatari bake. Tutabarandiriye reka ngaruke kandi n'ibindi biganiro byaranze umwaka wa 2023, ibindi biganiro byagiye biraryohera abantu batari bake. Ndagaruka ku kiganiro kandi cyo musore akiri muto wo mu ntara ya Karusi muri komine nziza cyane ya Gihogazi, nako ni Gihogazi nako Bugenyuzi. Umwigeme yitwa Indegas Boles nako sumwe ngo umwigeme nari niyimvira ati ni Norris, ni Boris, umusore akiri muto cyane wo mu ntara ya Bugenyuzi, umwigeme kabisa nako ngo umwigeme ngo manihenda, umusore kabisa yitwa Boris, umusore wo mu ntara ya Karusi nako muri komine kandi ya Bugenyuzi, umusore azi kuvuga neza amakuru y'inkino, umusore aho yadukoreye neza ibicuba, ikiganiro cy'ibicuba. Aragaruka kandi ku kiganiro yadukoreye neza amakuru y'inkino. Turagaruka kandi n'ikindi kiganiro cyagiye kirasabwa n'abantu benshi, kiganiro ndetse cyakozwe nuko bakunzi ba Igozen TV tutirengagije ikindi kiganiro kumbure cyakunzwe n'abatari bake, ikiganiro cy'umusore kabisa, umusore akiri muto cyane, umusore wo mu gisagara cya Gitega yarafise anniversaire. Iyo anniversaire rero bamwe bakaba bibagije ati eske ijyane ni anniversaire, ni dot, ni mariage? Ikiganiro kikaba cyavugishije abatari bake, ikiganiro cy'umusore yitwa Rodrigue, umusore ava mu gisagara cya Gitega, aho ico kiganiro no kuvuga ico gisore icyo kiganiro cyavugishije abatari bake cyane. Nkagenda nakubwira ko aha ndiko ngenda mu ncamake ndababwira kumbure ibiganiro byagiye birakundwa mu gisagara cya Gitega ndetse no ku rwego rw'isi, aho nababwira ko Igozen TV ari televiziyo badukurikirana noneho ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi ndetse no ku mugabane wa Oceania ndetse no ku mugabane wa Amerika. Noneho kandi ikindi kiganiro cyaryoheye abatari bake ni kiganiro twakoranye n'umukomedi akomeye cyane mu gisagara noneho mu ntara ya Makamba, umukomedi yitwa Bakame Comedian, aho umusore by'ukuri yadusubiriyemo amajwi atandukanye bantu banditse izina mu gihugu cy'u Burundi, aho yasubiyemo amajwi noneho asubiramo neza na neza byimbitse
umumama, umuvyeyi w'Uburundi, umuvyeyi w'abarundi, umuvyeyi w'umukinyi, umuvyeyi akina yahoze canke akina igikino ca ninde ariwe Adrien canke Adria, amusubiramwo amajwi neza na neza kujya avuga, noneho asubiramwo n'amajwi neza na neza uko umuhisi, umuvyeyi w'abarundi, Sebarundi Petero Nkurunziza amusubiramo kujya nyene yavuga. Iki ni kindi kiganiro cyaryoheye abatari bake cyane, ndiko ngaruka kandi ku biganiro byagiye biraryohera abatari bake kuri Igozen TV. Noneho ikindi kiganiro cyaryoheye abatari bake ni kiganiro cha CCT Promoter, aho yavuga ingene avyaye wundi mwana. Aha ndiko ngenda ndasura eske muri gestati nashize kuri WhatsApp yanje, ni bande bagiye barandika ati eske nibihe biganiro byagiye birandikwa cyane kandi ati ikiganiro cyararyoheye. Noneho Hitimana Siriac cyangwa CCT Promoter kuvyara umwana agira kabiri akaduha akavuga amwe mu majambo make yatubwiye kuri Igozen TV. Aya nandi majambo kumbu yaryoheye abatari bake. Iki nikindi kiganiro cyaryoheye abatari bake kuri Igozen TV, aho Hit Promoter cyangwa CCT Promoter yatubwira uburyo ki akurikije Hitimana Leki Aiden. Noneho tugenda turangiza ikiganiro. Ikindi kiganiro cyaryoheye abatari bake ni iki kiganiro kandi twakoranye nande nakoresha umwanya umujyi w'Ubunure, umukunzi w'Ubunure, aho iki kiganiro cyaryoheye abatari bake ndetse tunamubaza ni gute yashoboye gukora ikiganiro avuga Big Farious, gute yakoze ikiganiro cyangwa yakoze akantu avuga uburyo ki Big Farious yaborewe akazana iyindi sura imbere y'abafana cyangwa imbere y'abamukurikirana. Ngaruka kandi ku biganiro kumbure byaryoheye abatari bake muri umwaka turangije wa 2023 nkuko uramusa mvuga ati reka nganire namwe. Iki nikindi kandi kiganiro canke ikiyago twagiraniye n'abatari bake, aho Kamanda Kabatiri canke Rutwe ikiganiro twakoranye nawe ari kumwe na Ismail Mavag canke Arias Mpene, ikiganiro twakoreye aho bita ngo kwarise ku rutonde, kwarise ku rutonde. Nikiganiro aho Kamanda Kabatiri yavuga ati jewe bavuga ngo navumye kubera ndegikuri, ariko Igitega nahasanze ibikuri bingana gute ariko bitavumye. Nyimba ushaka kumenya byinshi muri ico kiganiro nyandikira muri commentaire muri iki kiganiro nyene, ndakubwira link canke ndakubwira ati titre canke title y'iki kiganiro kugira ngo ubirabe neza ingene ciyitwa. Noneho kandi kindi kiganiro kiryohera abantu cyaryoheye abantu batari bake, aho twegete aho nagenda byandikirwa n'abatari bake bavuga ati twarakunze ukuntu Kamanda Kabateri Rutwe maso kurubeni nkuko abyita ari kumwe na Ismail Mavage Arias Mpene, urugendo mwakoranye kumbure mu makomine atandukanye y'igisagara ca Gitega. Ati ico ni kindi kiganiro cyatujyoheye abatari bake kuri Igozen TV. Rero nyimba wewe mu biganiro ndiko ndavuga hari ico utaravye nyandikira muri commentaire ati mbega kujya kuno bivuze kijya kiganiro citwa gute kuri YouTube, hama ndaguhe title canke titre y'ico kiganiro utigeze uraba kuri YouTube channel ya Igozen TV. Noneho ngenda nca mu ncamake bivanye kumbure no mwanya dufise w'ikiganiro, ikiganiro cha Adbad kuva mu gisagara ca Nyanzarake, ikiganiro cha cy'umusore akiri muto kandi cyane wo mu gisagara ca Nyanzarake ari wende hari anyango yitwa nde, hari anyango yitwa nde, reka mbeda mwiyumvira. Nikindi kandi kiganiro cyatujyoheye ntaramwibuka kandi. Noneho kandi ikiganiro cha Madudu Pro, ikiganiro cha Madudu cyaratujyoheye cyane kuko cyaje kandi mu biganiro aho Fanny Lavine yarageramiwe cyane, abamuvuga ari benshi. Madudu rero ikiganiro cyawe kiri mu biganiro kandi byakunzwe cyane byimva mutima.
ikiganiro ngo cya Ndimbati cyaraturyoheye cyane, ikiganiro cya Mama Sava cyaraturyoheye cyane kuri Igozen TV. Much respect to you umusatirizi. Nyimba ushaka titre ikiganiro cya Mama Sava, nyimba ushaka titre ikiganiro cya Papa Sava, nako cya Ndimbati, commentaire duhurireyo ndakubwire titre y'ivyo biganiro ndiko ndakubwira. Aha nkanakubwira ko kandi ikiganiro twakoranye na Bado ari ikiganiro cyaryoheye abatari bake. Ndanakubwira ati kumbure kandi ikiganiro twakoranye n'umukomedie atandukanye, n'ikindi kiganiro kandi cyavuzwe cyane, bananyandikiye avuga ati musatirizi naho tutumva ururimi rw'igiswahili ariko twarishimye cyane kubona Kicheche kuva mu gihugu cya Tanzania tumubonye kandi tumwumvise kuri Igozen TV televiziyo yacu, nkuko ari naco kivugo cya televiziyo ya Igozen TV, ari naco kiganiro cya Kicheche cyaturyoheye kandi kuindi ncuro kandi vyimva mutima. Kandi ndabona narabonye na message zitandukanye ati NJ ubaho cyane, waraduha ikiganiro cyiza kuri Igozen TV aho tuhamenye amabanga atari make, noneho amabanga yaranze indirimbo y'Itugede, amabanga tutigeze tumenya nkatwe nk'abafana bawe. Reka ndagusezerera kubwira ati ndagukunda cyane, ndanagukunda cyane wo dukurikirana gatanu kuri kagenzi kako kuri Igozen TV. Much respect to you kuko niwe boss wacu. Tuba tugukunda kumbure, tuba nako kumbure udukurikirana udahengeshanya. Reka nanje nk'umusatizi mvuga ati ndagukunda cyane kwagaranya je t'aime, I love you. Kumururimi ntazi muze mururi nyigisha, ariko ndavuze ati ndagukunda, nakupenda, mkwagaranyo, je t'aime. Izo n'indimi kumbure tugenda tuwumva hirya no hino bavukoresha, ariko ndakubwira ati wadukurikiranye muri umwaka turangije. Reka ndakubwire ko ndagukunda cyane, ariko ndakubwira ko kumburi umwaka wa 2024 ho tugiye kugukorera ibikora inka nkuko bivugwa mu rurimi rw'ikirundi. Igozen TV, Igozen TV, we could cry, oh.